kuba abanditse indege yamusize ari igiteramo cyarabaye muri rusangi nuko feedback yarabonetse Fulgence ndetse na Drizzy mu giteramo cagaragaye cabereye kandi mu gihe cy'ubirigi nuva ko ari tariki ya 5 mu gihe tuzi ko ni indirimbo yasohotse ku tariki ya 4 ariko muri no musaza Big Fizzo hari igiteramo tuza ku bintu bigiye kuri bitatu Bega Satubi igiteramo yagikoze bien yaragikoze igiteramo caritabiriwe gute byagenze gute ariko nuva ko na Satubi yashize hanze aka video ka mbere k'indirimbo iri kiraririmbwa kuri stage ubona ko atari indirimbo yiwe kandi atari we yari kara performing gushika abafana bamutaginga kuri muri commentaire ati kubera ko kuzana ibintu by'abandi wowe nta video yiwe wigeze ufata cyane ntiwa performance bimeze gute muri rusange hanya na Fulgence ashobora kuba yavuze ati ngira ngo Satubi nta ndirimbo yigeze aririmba hako mu nyuma yatanze ubutumwa aravuga ati gwanje ngiye hano nishibona ko yari imeze neza cyane imwe muri concert navuga yuko mu nzo Satubi zose amaze gukorera hariya aye ku mugabane wa Burayi itariki 5 yari nziza cyane yari nziza cyane gute show yarose abantu cyo ni cyambere show feedback zayo zihagaze neza gute ugiye uraraba aho amasanamu y'ibyabaye muri concert ya Satubi hariya ku mugabane wa Burayi mu gihugu cya Belgique abantu bose comment bashirako barerekana neza yuko baryohewe ariko gusa kamwe mu kantu abantu benshi batariko bararyoherwa nuko Satubi atarafise abandi badanse ku ruhande rw'iwe kugira ngo bamufashe gushusha ikibuga ariko muri rusanga abantu bararyohewe ugiye no kuraba abantu bose bari ngaho yararirimba bakaririmbana yaragira DJ tizimya ukumva amajwi y'abafana ariko barasubiramwo indirimbo ziwe yahereye kuzakera araduga araza kugeza kuzo ageze kuno munsi indirimbo zose nta ndirimbo nimwe batasubiramwo indirimbo zose nta nimwe batatamba ariko indirimbo nuvuga ko indirimbo Fagio twanavuze ngaha ati mbega indirimbo tuma duhere ku ndirimbo kwanza ati mbega indirimbo ishobora gukwiza abayiravye gute mu gihe tuze ko Satubi ashize indirimbo hanze acayigira hanze y'igihugu byose ni mu gihe byose ni system ya promotion gute promotion urabona Satubi iyi ndirimbo kwanza igisohoka itaranasohoka yarabanje aravugisha abantu arababwira ati indirimbo irahari aratwereka kava ko indirimbo igiye gusohoka amajambo atandukanye aravugwa ibitandukanye biravugwa je no hino indirimbo imaze gusohoka abantu bose barayiryoherewe ariko ni Satubi ubona ko yanaretse no kuri post za Facebook avuga ati concert inoubliable abantu barenga ibihumbi 2 bavuye mu mpinga itandukanye hari Burayi bari baje muri concert yaje concert inoubliable novuga yuko kuri share Satubi kuri share Satubi novuga yuko ku bantu badutelefonye c'était jeudi ku bantu badutelefonye baguma batubaza bati mbega Satubi ko twumvise uko indege yoba yamusiza atagiye bimeze gute ariko bumve yuko ni Satubi yageze kuvyandika ku mbuga ziwe byanditse manager wiwe handika ati nivyakunze ko ngenda so jeudi ko Satubi agenda ariko kuri vendredi azogenda cyafata indege byanditse vendredi abantu bumve yuko inkuru twari tuyifise ariko hari ukuntu abantu mu mitwe yabo na cyane cyane ko twebwe ama media cyangwa ama radio tuba dusanzwe dukurikirana n'abantu benshi na cyane cyane bona ko tuba turi n'ikibiriraho kuri YouTube kacu usanga rero abantu ugiye kubabwira ati Satubi ntiyagiye Belgique hari abantu baca bifata ukundi banavyakiye kundi ku abantu baba promoter bo ku ma Facebook cyabagenda bandika yandi makuru atandukanye n'ibyavutse ugaca usanga show iragize impact itari nziza abantu bumve yuko ibintu vyo kwa vy'amakuru ari negative twarabirengeye twarabihagariza na cyane cyane ko Satubi n'umuririmbyi wacu n'umuririmbyi w'umurundi n'umuririmbyi rutegerezwa kumva yuko asohotse hanze ntaba yiserukiye ahubwo abaserukiye igihugu muri rusange tuba dukeneye yuko haboneka umwimbo mwiza rero iyo tuciye tugenda hariya ku maradio tuvuga tuti Satubi vyanse ntiyagiye Belgique
indege yamusize show yahombye ibiki mbega Sadbi agiye kumaramarira hariya batwenga Sadbi canke batwenga abaririmbyi bose bo mu Burundi batwenga igihugu na cyane cyane ko bavuga bati na cyane cyane ko bavuga bati mbega vyanse kuri Sadbi ku bandi ho bizogenda gute tuzi yuko hariya mu Burundi abica bigacika abantu babona yuko show yiwe ngaha mu Burundi ibikazi cyane cyane mbega vyanse kuri Sadbi ngaha Belgique abandi bo bazoza gace usanga n'abantu babahamagara hariya baracitse cyabacika intege muri rusange intege zo kubahamagara ico gituma rero vyaciye biba nkuko turavuga tuti ntidushobora kuvuga ko Sadbi atagiye kumbure baduhaye gahunda yuko buca agenda bumve yuko natwe inkuru twari tuyifise hagiye igano cyatangwe natwe inkuru tuyifise ariko twarababwiye tuzi ko turabatohoreza tumaze kumva yuko batubwiye yuko Sadbi buca agenda turavuga tuti wow kantacu tuca tubibabwira abantu ko byagenze byose kuntu bimeze ya nuko rero byagenze bumve yuko show yagenze neza none akubwira yuko byari bon kumbura abanzi ntibara bapostinga ama video ba Dramati ba Fernando nabonye twarabonye ama video yabo ariko kuri show nabonye kuri Sadbi kubwira ko yari show yo hejuru cyane yari show irimwe abantu benshi yari show irimo vibe byana kugora gutandukanya na show iyo ngaha mu Burundi uzi ikintu nakunze abantu batwaye Sadbi barahaye umwidegembyo abanditsi n'abamenyesha makuru hariya babwira ati igikorwa kiriko kiraba igikorwa gihagaze neza mufate amasanamu ko mubishaka mu gihe kica kiza gutandukanya rero aho ubona yuko dutegerezwa kubivuga ko twarabibonye ko byagenze neza bamwe hari igihe bagenda bagaca bijya umuhari sinzi icyo babikurako bo bugasanga ntibatanze iyo liberté kubakeneye amasanamu y'ukuntu ibikorwa biriko biragenda kugira ngo abarundi baba basigaye ngaha canke abandi barundi bari mu bindi bihugu batashoboye gushika hajya babone ukuntu ibikorwa byagenze ariko ikintu nakunze iyi management yaratumye ko Sadbi hariya muri JC Entertainment baragize bati abanditsi n'abamenyesha makuru mahawe umwanya kuva Sadbi avino aba journaliste batandukanye n'aba promoters batandukanye bagumya bapostinga barekana ukuntu ibikorwa biriko biragenda amaze gushika hariya aye baramwakiriye twarabibonye barareka abari hariya kugira ngo abitabe igiteramo ntibagire umutima uhagaze ngo umuririmbyi ntiyaje barabereka ati umuririmbyi nguyu yashitse naho akabazo kari kabaye ariko akagenda ko karakano gatoya naho kuko byose byari mu nteguro byari ku murongo urashobora gutegura ibi imana igategura ibintu ugasanga haratuntu duciye duhinduka ariko Sadbi yaragiye ashika amahoro ikintu rero novuga nuko show yari nziza cyane ukuntu abantu bavayibenga indirimbo ziwe ukuntu bajana ukuntu baririmbana ukuntu batambanye kugeza yaho Sadbi yafata nakanya kajya mu bafana bagasimba bagasubira byari bimeze neza cyane show yari nziza urabona yuko ikintu nabonye stage yari nini stage yari nini cyane ku buryo wari kubona yuko iyo kiba ari ikintu cyubatswe neza ukabona yuko Sadbi ari kumwe n'ababa dansere biwe wari kubona ko byari ibintu byari kuvibinga cyane ariko byari ibintu byari kurenga cyane kuko uravye indirimbo zose za Sadbi indirimbo ubona yuko zifise vibe n'indirimbo ubona yuko ziba zikaze cyane yari kumwe n'abadansere biwe na cyane byo banavyiza kano kantu tukavuze aba promoters mutegura ibiteramo mu bihugu byo hanze muze muragerageza abaririmbyi bacu dukeneye yuko baza bagakora ibintu byiza bari kumwe n'iki na equipe yuzuye muhamagara umuririmbyi muhamagare manager muhamagare n'umukameramani wiwe muhamagare equipe kuye kugira ngo bashobore kugira iki gutanga ibyuzuye aho kiri ngaho ca numva umenga uhagenda bukebuke ni aho karagoye cyiyumviro sawa igihe bizokunda bazegerageza mugabo kuri uwo mwanya no kubwira yuko biracagoye cyane kuko wibuke yuko na manager byanse ko agenda manager yagize ikibazo cha visa abadansere bo burabizi ntibaja munsi ya 5 baba ari benshi ari benshi ibyo biba bigoye ariko wumve yuko niyo ntambwe tujako niyo tuja kabisa kuko turamaze kubona umu MC aherekeza umuririmbyi wumve yuko
ujya mu MC nyene MC Amipro ari azoba ari nawe ari umu MC muri show ya Kiriku na Double J bazokorera mu Busuwisi. Tumvikana ko ari ntamwe nzizi urumva n'ubundi bya bintu ko biraza ni gahoro gahoro. hakubundi mukaje Rero navyo bagende bavyiga ko buke buke bazoze bongeramwo 2 3 aje n'abadanseri 3 uyu munsi bizokunda kuri 3 ejo bikunde kuri 5 hirya ejo bikunde kuri equipe yose why Yeah. not Novuga rero show ya Sadbi ari imeze neza, show ya Sadbi novuga yuko was amazing, abantu bararyohewe Cyane. wamenga ufite ndiko ndayiraba wamenga ni show yo mu Burundi. bari kumwe indirimbo zose bari bazi iki nico kintu cyambere je cyantanga kuko umaze kubona Sadbi ariko aririmba indirimbo zo mu Kirundi kabona bose bari zose bararirimba. bakazivibinga Yeah, anyway twarabivuze Belgique n'ahantu hari abarundi benshi hari cyane abarundi benshi cyane n'abanyarwanda na cyane Ziko cyane mu Rwanda naho Sadbi bamufana bamukunda vya hatari kubi yakoreye indirimbo z'amahit nyinshi cyane ari kumwe n'aba Urban Boys. urazi ko nakijya gihe bujuje amastade cyane biteramo bikaze Vuga yuko rero ndiko niyumvira mu gihe tuzi yuko Big Fizzo nawe azogenda yo muri December ndiko niyumvira ukuntu bizoba bimeze mu gihe Satubi bamwakiriye kuno mu gihe Sadbi bamwakiriye kujya Big Fizzo nawe bizoba bimeze gute bose turazi performance zabo barakora bose turabazi barakora ntawo bagayira ariko kandi twibutse n'abantu ko ni Big Fizzo nawe azoba ariko akora kino giteramo no vuga ko tariki ya 31 hariya nyene Bruxelles hana abantu taramenya kazo gukora kino giteramo ariko no ko ni nyuma ko tuzi ko ni Satubi yakoze kino giteramo na Big Fizzo nyuma ko agiye gukora ni giteramo no 31 kizobera kandi hariya Bruxelles ariko uyu mwaka urangiye neza mwaka watanguye neza mu muziki ariko w'Uburundi mu nkundire duse n'abacagenda neza nk'uko igiteramo nuvuga cyari cyateguwe na John Crowd Entertainment cyangwa JC Entertainment nuvuga ko hanateguwe n'ikindi giteramo duse n'abaza kugisimbira kuko nuvuga ko n'igiteramo cyateguwe n'umuntu umwe ubona ko n'igiteramo kandi cyateguwe na JC Entertainment igiteramo nuvuga mo ne Mokens canke Mona Warda ari kumwe na B-Face and of bazokora kizobera novuga mu Birigi haya Bruxelles novuga ko n'igiteramo kandi cyateguwe na JS Entertainment mu gihe tuzi ko igiteramo bari banabangije n'itariki ko kicobaye itariki bari batanze ya 19 ariko nako bamaze gukonfirma itariki ko gitamo gishobora kubandanya 19 bamaze kubyemeza ko kizobandaniza kujya tariki nyene ibintu bizogenda neza ariko nshaka kumenya ikibazo gute kino kintu bari bamanje kukibangiriza mu gihe tuzi igiteramo cyateguwe n'umuntu umwe kimaze kuba cyateguwe n'umuntu umwe hama office igiteramo ro 5 ro 19 ufite igiteramo cyateguwe nawe kandi ahantu hamwe impamvu nyamukuru ishobora gutuma umuntu ashobora kubangiriza igiteramo kigira kabiri cyo bariki anyway novuga yuko ibintu by'ibiteramo gutegura igiteramo ni ikintu novuga yuko kitoroshe gutegura igiteramo bisaba umutahe bisaba kuyumvira bisaba sikuvuga ngo umuntu afise amafaranga menshi ni wategura igiteramo igiteramo birasaba gushira mu bwenge birasaba kuyumvira mbega abafana nzobaronka gute kugira simpombe cyane kuko biranagoye gutegura igiteramo ngo yamahera uyagaruza ariko uraraba kubera ubu bikoze ubikunda uvuga uti simpombe cyane amafaranga sinda yahomba simpombe cyane apana cyane bon guhomba ho urahomba urashobora guhomba hariho nabunguka ariko ukavuga uti ntibibe bya cyane nyene byatari ngo birengera umurengero navuga yuko kajya kantu bakoze kari gakenewe hashobora kuba hariho utuntu utari bwagende neza peut-être ariko bakabona ko twamaze kuja ku murongo uduhiga firija avuga ati tubandanye ibaze ndiyumvira nyine ibyo ni ibyumviro by'iwanje visa zose zari zamaze kuboneka zaramaze kuboneka Mokenzi na B-Face kuko twaranabivuze yuko B-Face Mokenzi we twarabivuze ko ari we yatanguye kuronka visa igihe twamubona ari kumwe na ambassadeur we bari kumwe na Sadbi hariya ariko B-Face nawe twarabisiguye ati umaze kuronka visa ya Australia biraba nibyo kumvikana ko ubura visa ya Belgique ntibishoboka navuga rero kajya kantu ibaze nk'umufana wa B-Face byumvise ko B-Face azogenda muri show le 19 umufana wo kwitsitso wa B-Face akumva yuko B-Face azogenda muri show le 19 hahandi nyene
Eh. mbego Uko bigoye. mbego uwo mufana azofata shwa yo kuza muri show ya Sadbi azi yuko Bface ro 19 azoza abizi kazoza so abigoye iyo waje mu biki kweli no kuvuga uwo mufana avuga ati sawa ndakunda Sadbi ariko Bface wo birarenze mugera abavuga nkuko avuga ati ntegezwa gusaba akazi konje ku kazi ngende kuraba Bface ngende kuraba Sadbi mu gihe asavye iyo konje azi yuko Bface kumbure azokora iyo show haize nk'ukwezi kubera bayunguruje avuga ati mukundi kwezi ndoca nsaba yindi konje ngende kuraba Bface rero kujya kuntu bafashe kajya kantu bakavuga bati show ya Bface tubaye turayihagaritse gatoyi turunguruje itariki tuzobabwira show ya Sadbi heze kajya kantu kariko byumvikana yuko hari abantu bace bavuga bati tubanze tugende muri show ya Sadbi then kwa Bface naho turindire batubwire itariki dushoye tugenda ati wosanga kwanza banabihivye ati ntitubure nkobo ntitubure hose show ya Bface arashobora guhomba tukaca tuburiramo hose tireka tugende kwa Sadbi ntituburiremo hose woshatse kuvuga ko impamvu nyamukuru yo batumye ina show ya Bface na Mokens bayegeze inyuma koko bari kugira ngo bacire inzira ino show yabo mu gihe tuzi ko ya Sadbi yabaye rusange kugira abafana ntibajuragirike kugira abantu bumve yuko show ya Sadbi kwanza bayiteho bayumve yuko byo biri siri yamaze kuhisisa ariko show ya Bface na Mokens bebe bikiri bikiyumba ariko aba boss bo bari babizi ko biri siri ko bizoba ariko baca bakora kajya kantu bati abantu kwanza tubashire mu nguvu za show ya Sadbi kugira ntibajuragirike ntibumve yuko ibintu nk'ibyo kajya kantu ka vrai kara kantu keza kajya kantu cyo gutuma nakubwiye ko abantu bategura amashow bategerezwa kuba ari abantu biyumvira cyane twizere ko novuga ko Bface on the floor ari kumwe na Mona Warda bagiye gukora igiteramo kandi kigiye kubera nuvuga hariya muri Belgique ino tariki kandi ya 19 ruvuga ko nyuma ko tuzi ko Sadbi yaheruka ino itariki ya gatanu itariki ya 25 kuno kwezi kw'icumi nuvuga ko DJ Fernando agiye kurikiza nuvuga mu gihugu hari Dubai